makuru yerekeye Ukraine aho icegera c'umushikiranganje wa mbere w'Urusiya amenyesha yuko igihugu ciwe kizofasha gukura abanyagihugu mu bice vya Kherson no mu manuko bwa Ukraine. Ivyo Marat Kusnulin akaba yabivuze bikurikiye akamo batewe n'abategetsi bagenywe n'Uburusiya muri ako karere, mu gihe kandi Ukraine ikomeza kuhagaba ibitero kugira ngo ishobore kugarura ivyo bice. Uburusiya bukomeza kuvuga yuko ivyo bice vya Kherson n'utundi duce ari utwabo nubwo biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu kandi vyiyamirizwa n'inama ya bose y'ishirahamwe mpuzamakungu. Abagenywe n'Uburusiya kuyobora utwo duce bavuga yuko ababa ku nkengera z'uburaruko bucira uburengero bw'uruzi Dnieper aribo bakwiye kubanza kwinjira mu turere two mu Burusiya. Ukraine yoyo ivuga yuko ari nko kubatwara mpiri mu gihugu kitari gwabo na gatoya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze yuko igihugu ciwe gisigaranye ibice 10% by'ibikoresho bikenewe mu kwikingira ibitero vy'Uburusiya. Yabwiye abari mu nama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya yuko yiteze ko ibihugu by'uwo muryango bitera intambwe yo gufasha harimo n'Ubufaransa ndetse n'Ubutaliyano. Ibi bikurikiye igikorwa c'Ubudagi co gutanga ibikoresho bigezweho bikinga ibitero byo mu kirere n'umuhango Ubufaransa bwatanze nabwo nyene kuko bwemeye ibikinga ibindi bikoresho bishasha birimo misile zishobora guhembera no gusanga mu kirere indege zitabonwa n'amaso masa. Aho ni mu gihe ibindi bihugu bihurikiye muri uwo muryango OTAN hamwe na Finland byashize umukono ku masezerano yo kwifatanya mu gutanga ibigwanisho bizofasha kurinda umutekano w'ikirere c'umugabane wa Buraya. Abategetsi ba Ukraine batangaje igikorwa co guhana abanyororo aho bavuze yuko abajeje umutekano b'abanya Ukraine bagera ku 200 barekuwe hamwe n'abasirikare b'Abarusiya 200 nyene. Ukuriye ibiro vya Perezida Zelensky Andriy Yermak yavuze yuko cari igihe c'akanyamuneza, atangaza n'amasanamu ya video yabo barekuwe b'imbohe z'intambara ba Ukraine bari muri bisi bamanika amaboko. Kare umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Uburusiya nawe nyene yari yemeye yuko harabagera ku 200 mu Burusiya bo muri ubwo bushikiranganje bw'Uburusiya bwo kwivuna abansi barekuwe. Reka turusubire irahe muri sentare yasigaye imarira imanza zasigajwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha ya Arusha ikomeje kumviriza urubanza rwa Feresiyani Kabuga yahoze ari umwe mu banyemari bakomeye mu Rwanda aregwa ivyaha vya jenoside yabaye mu 1994 ariko we ahakana. Uyu munsi sentare yumvirije undi mutanga buhamya canke icabona w'umugore arega Kabuga yavuze yuko yari umukozi wo mu nzu hagati yo mu mwaka wa 1990 na 1994. Yabwiye sentare yuko mu 1993 yabonye Kabuga ari kumwe n'umukuru w'interahamwe zo ku Kimihurura ndetse abona ziriko zihabwa ibigwanisho. Mugenzi wacu Didier Bikorimana yakurikiranye urwo rubanza ku murongo ngurukana bumenyi w'iyo sentare maze ategura inkuru mushikirizwa muri make na ari Yusufu Mugenzi. Uwo mutangabuhamya ushinja Kabuga yavuze ko mu gihe cya jenoside yari mu bantu bahungishirijwe muri stade Amahoro n'abasirikare bo muryango w'abibumbye bari mu Rwanda. Yabwiye urukiko ko kuri stade Amahoro bamwe mu bahahungiye bari bafite amaradiyo, ngo yashoboraga gukurikirana kuri ayo maradiyo amakuru ya radio RTLM. Ngo yumvaga abanyamakuru ba radio RTLM Habimana Kantano na Valeria Bemeriki bavuga ko uwabateraga inkunga yari Feresiyani Kabuga, ndetse ngo abo banyamakuru bumvikanye bashishikariza interahamwe kugaba igitero kuri stade Amahoro bavuga ko harimo icyo bavugaga ko ari inyenzi nyinshi. Uwo mutangabuhamya yavuze ko abo banyamakuru bakoreshaga imvugo ishishikariza interahamwe gufata abatutsikazi ku ngufu. Yavuze ko nyuma ya 1994 yaje kongera guhura n'umuryango we nyuma y'uko inkotanyi zibajyanye mu gace zagenzuraga ibyumba.
yavuze ko basubiye i Kigali inkotanyi zimaze kuhigarurira. Abajijwe n'umunyamategeko ushinja Kabuga niba hari ahandi hantu Kantano yashishikarije interahamwe kujya guhiga abatutsi, yavuze Rugunga na Nyamirambo, ngo kandi hiciwe abantu benshi. Umunyamategeko wunganira Kabuga yabajije uwo mutangabuhamya niba we ku giti cye yari yarigeze yibasirwa mbere y'igitero cy'inkotanyi muri 1990. Yasubije ko bitamubayeho icyo gihe. Gusa ngo ubwo abiswe ibyitso by'inkotanyi bari batangiye gutabwa muri yombi muri 1990, interahamwe zateye kwa se ku Kibuye zivuga ko we yamwohereje intwaro zo kwitorezaho yari yarahawe n'inkotanyi, nuko ngo se aziha inka nk'uburyo bwo kugira ngo agire amahoro. Uwo mutangabuhamya icyo gihe utari wakagize imyaka 30 yavuze ko ibyo byari urwitwazo rw'interahamwe kuko ngo icyo gihe atari yakabonye nuko imbunda imeze. Gusa ubwo yasubizaga ikibazo cy'igihe interahamwe zatangiye kwitoza, yavuze ko zatangiye guhera mu mwaka w'1993 kugeza mbere gato ya jenoside muri 1994. Ibisobanuro byinshi by'uwo mutangabuhamya yabitangiye mu muhezo kugira ngo umwirondoro we utamenyekana. Nk'uko bimeze kuva urwo rubanza rutangiye, ntabwo Feresiyani Kabuga yari mu rukiko kubera ko yanze kwemera umwunganizi yahawe n'urwo rukiko. Feresiyani Kabuga arahakana ibyaha aregwa. Arakoze ari Yusufu Mugenzi. Tukivuga ku manza zerekeye jenoside tuje mu Rwanda, aho sentare nkuru ya Huye yatanguye kumviriza ibyabona bisura Beatrice Munyenyezi akekwaho uruhare muri jenoside. Mu byo bavuze rero uno munsi bakaba bavuze ko yagize uruhare rukomeye mu yicwa ry'abatutsi mu mujyi wa Butare no gufata abagore ku nguvu. We akaba abihakana. Munyenyezi yirukanywe na Amerika mu mwaka uheze inyuma yo kumufunga imyaka 10 ku caha co kubesha inzego zaho zabindira n'abasorohoka. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Yves Bucana yari muri sentare yihuye. Abatangabuhamya babiri nibo bemerewe gutanga ubuhamya bwabo imbona nkubone mu rukiko. Uwa mbere Mukashema Console yavuze ko ari umucikacumu rya jenoside. Undi Bugirimfura Charles avuga ko yari umusirikare mu kigo cya ESO i Butare. Mukashema avuga ko yari ahishwe na muramu we Gahutu Enoch watumye amenya neza Beatrice Munyenyezi. Abo batangabuhamya babiri bahuriza ko Munyenyezi yitwaga Komando, yari ahagarariye bariyeri kuri hoteli Huriro mu mujyi wa Butare, ko yambaraga imyenda ya gisirikare ndetse ahetse n'imbunda. Umutangabuhamya Mukeshimana avuga ko we ubwe yamwiboneye ubwo yari agejejwe kuri iyo bariyeri. Munyenyezi ategeka ko abanyeshuri 5 barimo abakobwa bajyanwa muri kave ya hoteli, naho abahungu bakajyanwa kwicwa mu cyobo cyari hafi aho. Nyuma ngo yumva abo bakobwa bataka cyane. Ni mu gihe undi mutangabuhamya Bugirimfura we yemeje ko Munyenyezi yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, anahagarariye hoteli Huriro yari iyiwabo w'umugabo we Arsene Shalom ntaho bari. Urukiko rwamubajije niba koko amuzi nk'umunyeshuri muri kaminuza. Avuga ko Munyenyezi ari we wabimwibwiriye, ko ariko atigeze amubona muri kaminuza. Beatrice Munyenyezi yavuze ko abatangabuhamya badafite ukuri mu mvugo zabo, kuko ngo ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo bavuze mu rukiko muri Amerika mbere y'uko yirukanwa n'icyo gihugu. Aburana ahakana ibyaha aregwa birimo gukora jenoside, gushishikariza kuyikora no gufata abagore ku ngufu. Avuga ko we mu gihe cya jenoside yari atwite kandi afite abana bato, ndetse ko atigeze yiga muri kaminuza ngo kuko atigeze arangiza n'amashuri yisumbuye. Mbere y'uko urubanza rutangira, urukiko rwari rwemeje ko mu batangabuhamya 5 b'ubushinjacyaha 3 bazatanga ubuhamya mu muhezo, ngo ku mpamvu y'ibizavugirwa mu buhamya bwabo bigize icyaha cyo gufata abagore ku ngufu, ngo nibyo bitabangamira umuco mbonezabupfura n'umutekano w'abatangabuhamya nk'uko babisabye. Urubanza rukazakomeza ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Icigwa cakoze mu bihugu byinshi cerekana yuko ibikorwa vya muntu biriko birahonya ibindi binyabuzima hirya no hino mu isi. Ibitigiri vy'inyamaswa zo mu ishamba ngo bimaze kugabanuka ko kugera kuri bice 70% kuva mu 1970. Ishirahamwe Living Planet Index ryakoranye na World Wide Fund for Nature rikavuga yuko Amerika y'Amajepfo no mu mazinga ya Karayibe, uturere
dusanzwemo nako ibinyabuzima byinshi kurusha ahandi ku isi, ariho ibinyabuzima byahonye cyane kurusha ahandi, aho byagabanutse ko hafi ibice 95%. Ico cegeranyo cerekana yuko ibikoko byo mu mazi byagabanutse gose ugereranije nibiba ahandi, aho byavuye ko 83% mu kiringo kidashika imyaka 50. Iryo shirahamwe rivuga yuko ibinyabuzima biriko birahona bitumwe n'iterambere, ihindagurika ry'ibihe, hamwe rero no guhumana kwaho bisanzwe bibaye, ndetse no kubizanamwo ibindi binyabuzima bitari bisanzwe bibana. Umukuru wa World Wide Fund UK Tanya Steele yavuze yuko umuvuduko w'uko guhona kw'ibinyabuzima ari munini cyane kandi wirengagijwe kumara igihe kirekire. It is a stark warning for us if ni ukuburira gukomeye kuri twese mu gihe amashyamba n'ibiyabamwo bitarokoka, ndetse natwe ni uko. Kandi ibyo byose tubigereranije n'abantu byaba bingana no gusiba ku isi abaturage b'Ubushinwa, Uburayi, Oceania na Amerika bose hamwe. Ni uruhurirane rw'ingaruka zaba ku isi yacu y'umwimerere, ndetse wenda igikomeye kurushaho nuko twaburiye kuri ibyo inshuro nyinshi, ariko abayobozi b'isi bakoze bike cyane. Imbere yo kuja mu runana tubabwire yuko umupira wakoreshejwe n'umukinyi yabaye rurangiranwa w'umunya Argentine Diego Maradona mu gutsinda igitego kimwe mu vyabaye rurangiranwa mu mahiganwa y'igikombe c'isi ndetse no mu yandi mahiganwa washizwe ku isoko. Abateguye iyo camunara hano mu Bwongereza, Graham Bird Auctions, bagereranya yuko ushobora kuzozana miliyoni 3 z'amadolari mu kwezi kuza. Ubwo rukino go mu 1986 hagati ya Argentine n'Ubwongereza nigo gwabayemwo igitego cahavuye citirirwa Goal of the Century, igitego cikinjana canke Hand of God's Goal, catewe n'ukuboko kw'Imana, niko umuntu yobigereranya, aho Maradona yakoresheje ukuboko mu gutera ico gitego caciye hejuru y'umunyezamu w'Ubwongereza. Umusifuzi w'Umunyatunisia yahagarariye urwo rukino mu 86, Ali bin Nasser, avuga yuko yabonye ari gihe kigeze co gusangira uwo mupira n'abandi mw'isi.